wese uri mu nzego zitunganyiriza igihugu, nyakubahwa umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega, akaba ariwe tuyoboye mu nama y'abepiskopi, namwe baba mwese bepiskopi b'Ekleziya y'u Burundi y'u Rwanda, basaserdoti basukura mu Karindire, bihebeye Imana mwese muri mu miryango itandukanye, bakristu barayige usangiye gusenga muri mu mashengero n'amadini atandukanye, nitugire Kristu yubile nziza. Uko mwese mwamenyeshejwe, uyu munsi twaje kwitaza Imana dusozera umwaka wa yubile y'ubusaserdoti busuku muri Ekleziya yacu y'u Burundi. Imbere rero y'uko baha ikaze mwese ukundire mu izina ry'Ekleziya kugira ngo Bujumbura baze ingengurukire rwose inama y'abepiskopi gatolika y'u Burundi, yo yashimye ko urubanza rwerana rwiza cyane rubera ngaha iwacu Bujumbura kuri kino kirimba cy'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Rero cyane twarakengurutse kandi tuzokwama twikenguruka nimubishimirwe. Iteka no kwibuka y'imisa isozera imbere y'ubusaserdoti busuku mu Burundi ibera ngaha ku kirimba cy'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Kaze rero muhave munadushikiriza inyigisho y'uyu munsi mukuru, mufashe tubasanganire.
musangiye igihugu cane nibagura ikintu kuwo musangiye igihugu, ntihagire umuntu azozimba mwene wabo. Uzogurira uwo musangiye igihugu ufatiye mu myaka yaciye. Iyo ubiribaye nawe azogukira ikiguzi afatiye mu myaka amaze yimbuka. Haciye imyaka myinshi uzoduza igiciro, haciye imyaka mikeyi uzogabanura igiciro, kuko azogushorera afatiye ku giciro c'imyaka yimbuye. Ntihagire umuntu azozimba uwo basangiye igihugu. Urubaha Imana yawe. Nkako ni jewe ndi Umukama Imana yanyu. Murarangure amategeko yanje kandi muzigame ingingo zanje. Nimwabirangura muzoba mu gihugu mu mutekano, igihugu kizokwimbuka, muzorya muhage mwongere mukibemo mu mutekano. Iri ni ijambo ry'Umukama.
nk'uko mubizi ku igenekerezo rya 15 Muhuma umwaka 2025 wanyugurura icese umwaka wa yubile y'imyaka 100 kuva abasaseredoti babiri ba mbere b'abarundi Padiri Emili Ngendagende na Padiri Patrice Gidendereza batiwe imugera kuwa 19 Kigarama umwaka wa 1925. Mu kwinjira muri uyu mwaka wa yubile twarabashikirije n'inyigisho, twabatumirira guhimbarwa no gukenguruka iyo ntabona twagabiwe n'Imana n'ivyiza bikomokako. Habaye kandi akaryo ko kwibutsa twese iteka n'uruhara ntasubirizwa vy'abasaseredoti muri Eklezia y'umuryango w'abana b'Imana. Twaribukanije kwitwararika gufashanya kugendera iryo banga no kurangura neza ubutumwa bwaryo. Turabahimiriza abakristu bose kurushirizaho kwitwararika gusaba Imana abaja muri iryo banga no gutegura neza abaritorerwa kugira ngo ntihazokwigere habura ab'Imana ituma gushikiriza ivyiza vyayo. Muri iyi nyigisho twifuza kugaruka ku bintu bikuru bikuru vyaranze uyu mwaka wa yubile, dukenguruka ivyiza bidusigaranye, twese tubashikirize ico Eklezia ishashe mu Burundi yiteze ku basaseredoti no ku bakristu bose inyuma y'ihimbazo rya yubile y'imyaka 100 y'ubusaseredoti. Ibintu bikuru bikuru vyaranze umwaka wa yubile y'ubusaseredoti. Dutereje amaso inyuma, turashima kw'ibitari bike mu vyo twari twiyemeje muri uyu mwaka wa yubile twabishitseko. Kukabanako iyurugu cese ry'umwaka wa yubile muri paruwasi Mugera kwa 15 Muhuma 2025 yahaye abasaseredoti n'abakristu bose ubwaguro bwo kwiyumva no kurangura ubutumwa mu kanyamuneza, bongera bazirikana ibanga ry'ubusaseredoti busuku. Kugira ngo uyu mwaka tububeko mu bunywanyi budasanzwe dufitaniye n'Imana, harateguwe igisabisho ca yubile y'ubusaseredoti cashikirijwe abakristu bose. Nk'uko twari twabisavye, ahatari hake abakristu ntibahengeshanije kukivuga mu nkuka ya misa no mu yandi masalamana. Abakristu barategeye akamaro ko kwama bakenguruka Imana ku ngane y'abasaseredoti muri Eklezia, bongera babasabira gukomera ku banga. Haratunganijwe kandi inkino za kivandimwe zahuje abasaseredoti bakukira
ubuzima n'ubutumwa bw'umusaseridoti. Kabaye kandi n'akaryo ko guhanahana ibyiyumviro, haba ku bintu bikomeza ibanga byabo cyangwa ibishobora kubibangamira. Babonera ukwigira inama yo kuranga ubutumwa bwabo neza kurusha uko bakora ku neza y'igihugu cy'Imana. Abari mu ishyirahamwe ry'abasaseridoti begukira amadiyoseze baratunganije amakoraniro y'abasaseridoti bose ku buryo batahora babigira. Abari mu madiyoseze yegeranye bahuriye hamwe barasangira inyigisho zibafasha gutsimbataza ubunywanyi bafitaniye na Kristo n'ubucuti hagati yabo. Ibiro by'ibikorwa bya Papa byo kumenyesha inkuru nziza mu Burundi byaratunganije urugendo rw'Iranda wahuje abasaseridoti, abihebeye Imana n'abanyagihugu, wabashikanye y'Ubushirombo mu gihugu cya Tanzania. Bari bajanywe no gusengera mu ngoro y'Imana ishinguwemo Musenyeri Francisco Gerard yashinze imisiyoni zitanu za mbere mu Burundi: Muyaga, Mugera, Buhonga, Kanyinya na Rugari. Ni nawe yarungitse Emile Ngendakende na Patrice Didendereza mu iseminari ntoyi y'Ubushirombo. Imbere y'uko baje kubandaniriza kwitegura ibanga ry'ubusaseridoti mu iseminari ntoyi y'i Kabgayi mu gihugu cy'u Rwanda, ari naho babandanirije iseminari nkuru. Bwa kabiri, gukenguruka. Mu gihe turiko turasozera uyu mwaka wa Yubile, turakengurukira Imana ku byiza byinshi yatugiriye. Abasaseridoti twarakiriye neza umwaka wa Yubile yacu, turanabigaragaza mu buryo budasanzwe mu biringo bimwe bimwe byawuranze. Abihebeye Imana n'abakristo barayike mwaritabiriye akamo twabateye ko kurushirizaho gusabira twebwe abasaseridoti muri uyu mwaka wa Yubile. Turakenguruka cyane ko amadiyoseze yose, eka mbere no mu miryango imwe yabereye Imana, habaye iyerekwa ry'abasaseridoti bashasha. Byarateye akanyamuneza umuryango wose w'abakristo, bibaha umwizero ko baronse abazobashikiriza ibyiza by'Umukama batarinze gutama. Bisumiye uyu mwaka wa Yubile y'imyaka 100 iheze, turonse abasaseridoti ba mbere b'Abarundi wahuriranye na Yubile y'imyaka 2025 ya Ekleziya ikwiye ku isi yose. Mu madiyoseze yose abasaseridoti bararushijeho kwitanga kugira ngo bahimbaze neza hamwe n'abakristo uwo mwaka wa Yubile ya Ekleziya. Nitwibagiwe kandi
erega abavukanye iryo banga ry'ubusaserdoti s'agaciro nicyo gituma dutegerezwa kuba aba mbere mu kurihimbarirwa tukarihesha iteka tugatuma abakristu babona ko muri ekleziya ubusaserdoti busuku ari karahara mu ruganda ntibacura muri byose na hose nitwabe duhurumbira kuguma mu rukundo rwa kristu kugira ngo tubashe kumwigana we musaserdoti w'intahava twabe twibuka ko tutari kumwe nawe ataco twokwishoboza murabe muri yohana muri ca 15:5 kugira ngo tubishikeko turatumiriwe twaba dufata umwanya ukwiye wo kwakira no kuzirikana ijambo ry'Imana wo kwitegurira guhimbaza neza amasakramentu cyane cyane iry'ukaristiya n'iry'ikigongwe umwanya wo gusenga neza duhereye ku guhereza ibisabisho cy'ekleziya nk'uko tubabiraganiye umukama turahamagariwe kandi kuzigama no kugendera indagano zose waragariye umukama ishengero rikoranye twabe twibuka ko igihe cyose tutirimuze kuri izo ndagano tuba twahimukira umukama yadutoye tukambika iceye ekleziya kandi tukaba dutirimukije igihugu cy'Imana turagijwe nicyo gituma twokwirinda kwirukira ibiti byosha bidukwegera mu binezero by'ab'isi bidutesha ibanga urukundo rw'umukama niyo warugora turazishinga naho ubuzima bwacu ibigora byo bituma twijingwa cyane twiyegura bitabuze nitwabe turondera kwirengera dufashijwe n'inema y'Imana tugaragaza akanyamuneza k'abafise ukwizigira kudatekereza dushobore kwemeza nga Pawulo mweranda ko atana kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rwa Kristo n'abavuga babyandikwa n'umwami akarongo k'umunani ikigabane cy'umunani akarongo 39 byongeye na Yesu Kristo ubwiwe ataje gukorerwa yageneye gukora mu kwiga umusukwa bose babashe kugira ubuzima bwuzuye niko natwe dusabwe kumera mu gusukurira abantu bose na cyane cyane abato bato abagowe n'abireguye hejuru ya byose kubera kahise k'igihugu cyacu cyaciyemo nitwitwararike kuba abatumwa b'urukundo ukuri n'ukurekuranira kuko ari byo bifasha abantu gusabana ikigongo no gusubiza hamwe kugira babane mu mahoro bisubiye kubera ko umusaserdoti wese ari uwundi Kristo ategerezwa kuba umuntu w'abantu bose yamara tumenye neza ko imigenderanire yacu n'abantu bose izoshoboka ari uko twegenene tubashe kugaragaza urukundo n'umwumvikano hagati yacu n'abakristu ba mbere ukubana neza bene guca inama n'ingingo
twebwe abasaserdoti mu buzima no mu butumwa bwacu bwa Kristo yose mutibagiye n'abariko baritegura iryo banga. Nimukunde abasaserdoti banyu, mudusabire, mutwubahirize mu ibanga ryacu, mudufashe kubyiyumvamo no kubigendera. Naho niba bigora muramusabira, mwongere muhanure uko bishoboka kose. Nimwitware igihe cyose kuko inama n'ingingo n'abasaserdoti banyu. Erega umwe wese muri mwebwe arafise ico yoterera kugira ngo eklezia ije imbere mu butumwa bwayo kandi yeranda atamanini, kuko uwabatijwe wese ni umutumwa. Dukunde kandi tubibutse ko mufise umuhara ntasubirizwa kugira haboneke abasaserdoti benshi kandi beranda. Nico gituma twasavye umwe wese yitwararike gusaba ngo Mukama yitorere wenyene ararungika mu murima wiwe. Iruhande y'ivyo, nk'uko amadiyoseze amwe amwe hariho abakristu bamaze gutahura umugambi wo gutanga intererano isahiriza mu kurera abitegurira ubusaserdoti, turabahimirije ngo bishike mu madiyoseze yose, kibe kimwe mu bimenyetso vyerekana ko eklezia yacu iriko irashika mu bigero. Mu gusozera, twagira dusubire kwakira umubikira mwese ku buntu ibiyubile by'imyaka 100 y'ubusaserdoti busuku mu Burundi. Mwese abasaserdoti nkatwe n'amabere Imana n'abayike mwagize rwanyu mu kwemera, mu kwizigira no mu rukundo. Mwebwe abungere banyu turangije twahezagira mwese mu izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Bujumbura kuwa 4 Kigarama 2025, abepiskopi banyu Bonaventura Nahimana umwungere mukuru wa diyoseze ya Gitega, akaba urongoye inama y'abepiskopi katolika mu Burundi, Musenyeri Salvatore Kiterese umwungere wa diyoseze ya Bururi, akabicegera n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi, Musenyeri Gervase Bashimirubusa umwungere mukuru wa diyoseze ya Bujumbura, Musenyeri Hakimu Nyamugereye umwungere wa diyoseze ya Muyinga, Musenyeri Nazimana umwungere wa diyoseze ya Ruyigi, Musenyeri Bizimana umwungere wa diyoseze ya Ngozi, Musenyeri Emmanuel Ntakirutimana umwungere wa diyoseze ya Mubanza, Musenyeri Leonidas Nitereka umwungere wa diyoseze ya Rutana.
turagukengurukiye tungabire ubusaserdoti busukumiye ekleziya yose cyane cyane muri ekleziya y'Uburundi. Tugushimiye iteka waduteye twebwe abasaserdoti mu kudusangiza ntabwo turi bantu hamagara ukaduhamagara ngo dukurikire umwana wawe umusaserdoti. Turagushimiye ku byamwa biboneka n'ibitaboneka wahezageje Uburundi bwacu reka mbere n'isi yose uciye kuri twebwe muri iyi myaka 100 twese. Turisabiye rero ngo dukomeze duheze tugusukurire ukuruta utwakirire abarengutse bose mbere uturonse n'abasoza baratuvuna tutaravuka. Inkuru nziza ibandanye imenyekana gushika iy'isi itangira. Twumvire Imana yacu.
Amen.
Imana nyerubuza rwose n'iziga mu buzima bwayo n'amahoro yayo yongera imbuto z'imiganirano y'umugisha wayo. Nibakingire mwese abagari ku mutima byose yongera ikomeza imishahara yanyu mu rukundo rwayo. Ikuzuze mw'ingabirano y'ukwizera y'ukwemera n'iy'urukundo wongere muze mushikire ubuyige bw'ubuzima bwawe.